uno munsi ndagomba kwigisha kandi nizera yuko nzofata igihe ndiko ndigisha kuvyerekeranye financial stewardship canke ubwizigirwa muvy'Imana yaduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Sinzi ingene bavyise financial stewardship mu Kirundi, ariko nizera yuko kizobicirwa kidasanzwe ko utahura yuko uri umuzezwa ibintu mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Glory to God. Ndizera kandi ko ino nyigisho izoduhindura uburyo dutahura ivyerekeranye no gutanga mu buryo bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. So ijambo stewardship canke ijambo umuzezwa bintu ni ijambo mu Kigiriki risigura oikonomos bisigura umuzezwa bintu, umuntu ajera canke umumanager, umuntu ajera ibintu vy'uwundi muntu. Imana ishimwe cyane. Murazi ko ijambo ry'Imana ritubwira ko we are stewards of the mysteries of God, turi abazezwa bintu vy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. No mu vyerekeranye n'ubutunzi nico kintu ngomba gukora ko uyu munsi, kandi nizera yuko tuzofata umwanya munini turiko turavyigisha mu izina rya Yesu Kristo, kuko kino ni gihande ishengero ryatahuye nabi cyane. Yes, I know, mbere yuko ndabisigura ndazi ko hashobora kuba hari abantu bavyigisha gutandukanye mu buryo bwo gutwara, bwo gusahura, bwa manipulation mu vyerekeranye no gutanga, ariko ico ntigisigura yuko icigwa cyo gutanga mu ijambo ry'Imana kidahari muri Bibiliya. For example, abashakashatsi mu by'ijambo ry'Imana bavuga yuko amaverse cyangwa imirongo ya Bibiliya ivuga ku vyo gutanga ari menshi gusumba yavuga gukira ingwara. That's how important it is. Hallelujah. So bisigura umuzezwa bintu, to manage someone's affair. Glory to God. Luka 16 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa turashika ku murongo wa gatatu, amadusimire ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana rivuga ngo maze abwira abigishwa biwe ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise umuzezwa bintu, bamumurega ko asesagura ibintu vyiwe. Aramuhamagaza aramubaza ati ivyo ndakumva ko nibiki? Harura igitigiri c'ivyo wabikijwe, kuko utagikwiye kuba umukuru w'abakozi bo mu rugo rwanje. Uwo mukuru w'abakozi bo mu rugo aribaza ati mbega ndabigire gute ko databuja agira nkure mu gikorwa? Sinshobora kurima, binteye isoni no gusegerereza. Imana ishimwe cyane. Mucakarongo kuri ano majambo avuga ngo sinshobora kurima, I can't do anything, sinshobora, nta kindi gikorwa mfise nkora, kandi sinshobora no gusegerereza, narigeze kuba njejwe abantu. Birivuga ngo yari umuzezwa bintu, he was a steward. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiri kivuga ngo ko ntashoboye, mbe ndabigire gute ko databuja agira ankure mu gikorwa? Sinshobora kurima, binteye isoni, sinshobora kurima, binteye isoni ko nosegerereza. Umurongo wa 12 acavuga ngo kandi namba mudakora ivyo mwizigiweko ku vy'abandi mwabikijwe, ninde azobaha ivyo mwokwiganzira? Nimba udashobora kuba umwizigirwa ku vyo wabikijwe, ninde azokwizera ku vyerekeranye n'ivyo wewe utegerezwa kuganza ubwawe? That's the question of the word of God. Nta muntu asaba abami babiri, yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya uwundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Habavuga ngo ntimushobora gusaba Imana n'itunga, bavuga ngo you cannot pray God and mammon. Ni mu Cyongereza bakoresha mammon, ni daimon yo gukunda amahera. It's a spirit. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gukunda amahera n'umuzi w'ibibi vyose mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Na hano tugomba kwigishiriza ijambo ry'Imana kugira ngo tuzane umuco mu vyerekeranye na kino gikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Ijambo ry'Imana rivuga ngo he was a steward, yarajejwe ibintu. Oikonomos bisigura n'ibintu vy'umuntu kanaka aguha, hanyuma ugatanga rapport canke ugatanga icegeranyo c'ingene uri kurakoresha ivyo bintu. Imana ishimwe cyane. Ikigwa cyambere cyangwa ikibazo cyambere ngomba kukubaza, ivyo ufise, amahero ufise n'itunga ufise ni vyande? Ninde umuntu yonyishura? Who's? Hallelujah. Turi mu ishuri ry'ijambo ry'Imana. Ivyo ufise uyu munsi ni vyande?
n'ivy'Imana. Amahera ufise n'ay'Imana. Ni Imana ija gukora kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu canke ni wowe uja gukora? Amahera ufise n'ivyo ufise ni vyande? N'ivy'Imana. Ni bande bavuga ko ari ivy'Imana? Tuma dutanga ivy'Imana rero nimba muvuze ko ari ivy'Imana. N'ivy'Imana mwavyeme? Tukaba turi mu nzu y'Imana. Glory to God. Ari abantu batse batangura kugira ubwoba. Imana ishimwe cyane. Nivyo ko ivyo ufise murakoze cyane kwishura kuri kino kibazo kuko igituma abantu benshi badatahura igikorwa cyo gutanga kugeza none munsi baracavuga ngo amahera yanje, imodoka zanje, amazu yanje, but you are a steward. Uri umuzezwa bintu. Glory to God. Uri umuzezwa bintu mu izina rya Yesu Kristo. Wahawe Imana ntigusaba. You see, iyo utangiye Imana nico wategerezwa gukora. Why? It's not yours. Mwavuze ko atari ivy'iwanyu ari ivy'Imana. Ndifuza kwerekana neza igihande ciwawe n'igihande c'Imana, ariko vyose ni Imana ibigushoboza mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. You are a manager of what God has given you. Uri umuzezwa bintu. Uri mu manager mu Kirundi ni iki? Uri umugera, uri umu. Glory to God. Uri umuzezwa bintu. Imana ishimwe cyane. Imana yaraguhaye ibintu. Nukuvuga yuko mu bintu vy'iwawe nimba wemeye ko atari gwawe ari ivy'Imana, nukuvuga ko ivyo bintu ntubikoresha uko ushaka, ubikoresha nk'uko Imana ishaka kuko si gwawe. Nubu muracemera ko ari ivy'Imana? Muracavyemera? Aha mukanya muraza kubihakana. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Your money is of God. If you fise vyose amafinance yawe yose n'ivy'Imana. Iyo mvuze ngo n'ivy'Imana simvuze yuko bagomba babigutware. No, ijambo ry'Imana rivuga ngo it's the pleasure of God. Ni icifuzo c'Imana kubaho ubwami bwayo. God loves to see you rich. Imana birayinezera kubabona mutunganiwe muri vyose mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ngomba kubereka ingene rimwe na rimwe abakristo bagwa mu mutego w'impwemu, the mammon spirit, ingene bakunda mahera cyane kuburyo bavuga bati yo ntafise amahera no campfa. No, you don't live because of money. Umugorotsi ntazobeshwaho n'amahera. Umugorotsi azobeshwaho no kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amahera kene azova mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana cyarivuga ngo mugabo naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje. Glory to God. Busubira mu vyagezwe igice c'8 umurongo wa 17. Hallelujah. Ijambo ry'Imana rivuga gute? 1 2 3 havuga ngo kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje. Ndacabaza ikibazo kuri babandi bavuga bati aya mahera ni gwanze. It is not your money, is God's money. Hallelujah. Hari umuntu acavuga ati ndagowe basha Imana igomba yanyake. No, you are a manager. Uri umuzezwa bintu. Imana igwaye kuzezwa ibintu. Nukuvuga yuko you render an account to God. Nukuvuga kuko ukoresha ayo mahera bivana n'ingene wayaguhaye abishaka. Hacavuga ngo kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubutunzi bwacu. Glory to God. Ni bande bantu bakorera leta cyangwa bakorera organisation bahembwa n'abantu muri kino kibanza? Duzi kiganza nana kimwe. Hallelujah. Ndabaza ikibazo. Iyo muhembwe muragenda ku musefoni mukabambira ati nukuri urakoze cyane kuba wampemvye, uri umuntu mwiza cyane. Ivyo muhora mubikora? Ntavyo mukora mugira ati utompemba wumva imbere. Hallelujah. Why? You have worked for it. Wabikoreye, uramerita salaire. Imana ishimwe cyane. Uwo mukoresha ntibirigura mubwira ati nukuri jewe vraiment ibintu nkoreye sinzi ngene no kubwira kandi warasinye contrat. Imana ishimwe cyane. Now we are going to see the divine financial contract with God. Hallelujah. Ntaco wigera umushimira kuko wumva umenga wakoze umukozi abegwa n'impembo. Imana ishimwe cyane. Ariko murabe hano bacavuga ngo nimwakora muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutubutore bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubutunzi. Mu yandi majambo ubukerebutsi bwawe sibwo bwakuronkesheje ubwo butunzi. Alors
ngomba kubazana muri transaction ihari imbere yuko ukora ku mahera. Praise God. That's where the blessing of God is. Umugisha w'Imana ni amahera adashobora kuguha. Sinzi ko muri ko murantahura. Ahantu hari umugisha w'Imana singomba mvuge cyane igihe ugiye guhembwa, ngomba mvuge imbere yuko uhembwa. That's where the blessing is. Umusahara, it's an after effect of a blessing. Umurongo ukurikira 18 cyavuga ngo ariko muze mwibuke uhoraho Imana yanyu kuko ari we abaha abavuga ubutore, bavuga ngo he gives you power, abaho ubushobozi ubutore bwo kuronka ubutunzi kugira ngo asitse isezerano yasezeranye arahira basogokuruza banyu nkuko biri n'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Glory to God. So now the reason why igituma abantu bavuga bati aya mahera ni gwanje, ubutunzi ni gwanje, izi nzu ni gwanje, ibintu byose ni gwanje, nuko bibaza yuko babikoreye. Ariko ngomba kugushikana ahantu ndakwereka ko umugisha w'Imana sivyo wakoreye. Umugisha w'Imana ni nkomezi Imana yaguhaye zo kugira ushobore gukorera ivyo bintu mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Ni watahura neza ikitsigwa ni wagitahura yuko Imana ari guha ubutore bwo kugira ushobore gutonda ku kazi, ari Imana iguha amaso abone kugira ushobore gukoresha imashini, ari Imana iguha the talent, the gift. Nimba uri umunyengabire canke uri umukinyi w'umupira, uri umuririmbyi, nimba uri uyundi ucapa ukora ibintu ivyo ari byo vyose, wibuke yuko ingabire ufise, nimba wowe ucapa, nimba wowe ukora ikindi kintu cyose kijanye na talent canke impano kanaka wahawe, wibuke ko atakiguzi na kimwe wigeze ugura kumenya gucapa. Hallelujah. That's where the blessing of God is. Hallelujah. Kuko ni benshi bashobora kuba bacapa, ariko igituma ari wowe uri kwisonga ry'abandi nuko igihe wavuka ico kintu Imana yagishize yatakintu na kimwe gusavye. Hallelujah. Alors, ivyo uri kurakora bikuzanira amahera bitegerezwa kuguha ivyumviro byo kwibuka Imana yaguhaye igituma uri kuraronka amahera. Nivyo ijambo ry'Imana rivuga ngo udakoze ntakajye, mugabe inkomezi zo gukora ziva hehe? Hallelujah. Turiko turatahurana. Now you understand that it's not yours, your money is not yours. Akarona mandabaha nk'umuntu babwira ati tugomba dutange ishikanwa, katsa ndababwira ati umuntu wese ari muri kino kibanza afate portemone ya mugenzi we amahera sangayo ayatange. Hallelujah. That's quite expensive vyo korohera. Why it's not your money? Tuvuga ati mwene data gukorera Imana nta buhombe buriho. Ivyo ufise niko umukozi w'Imana ariko aravuga. Ariko igituma biza kukugora ugeze muri portemone yiwawe nuko wibaza yuko ayo mahera ari muri portemone nayi wawe. Siniko muri ko murantahura. Ivyo abandi birorose gutanga, mugahageze kuvyo wita gwawe, but it's not yours, it's God's in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Abikorini cete cyambere cyabikorini gice cya 4 umurongo w'indwi haravuga ikintu gikomeye cyane, avuga ngo nigiki ufise utahawe. What do you have? Glory to God. Man, ndizera ko mu minsi imbere tugiye kugira ingorane z'abantu batanga cyane. You understand? You are a giver. You see, ijambo ry'Imana rivuga ngo ugutanga kose kwiza, every good gift biva kuri data w'imico adashobora gutegwa igitutu cyo guhinduka. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ninde aguteye kwitandukanya n'abandi, kandi icyo ufise utahawe ni giki? Nico ngomba kubabaza, ni giki ufise utahawe? Nothing. The breath imwe muri kurahema sizo wihaye, ubwenge uri kurakoresha, ubutore ufise subwo wihaye. Bacavuga ngo kandi icyo ufise utahawe ni giki? Ariko nimba waragihawe ni iki kigutuma? Muramaze kumva abakozi bidoga bavuga bati kubera iki mutanyongera? Titerega ndaza akazi, kandi ndazi ko namwe muri ko muragurisha ingabire zanyu, niko muvuga ati ndaza akazi. Je nkoze ku mashini turamenyana, turazinanye, turavugana, sivyo? Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko nimba waragihawe, nimba wemera kino gice cy'ijambo ry'Imana kivuga ko ivyo ufise vyose ari vy'Imana yaguhaye, nimba ari cyo wahawe, ni giki cyo gutuma wirata?
nico gutuma uvuga ati nukuri ndashima Imana ibintu nashitseko it's hard work. Abantu benshi baha interview bacavuga ngo nukuri ahantu ngeze narakoze cyane. Eske warakoze cyane canke warakiriye cyane? Nigikufise utahawe. What do you have that you've not received from God? But we know verse muri Amplified Bible. Turiko turatera imbere kandi turaza kubitahura mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka ko mutahura. You have a mind of a giver. Amen. Kugira umuntu agira ivyumviro byo gutanga ategerezwa kugira ivyumviro vya possession. A possession consciousness. Kufise ivyumviro vyemera kufise kuko tanke utemera kufise urakenye. Nta utanga ivyo adafise. Hallelujah. For who separates you from the others as a faction leader? Who makes you superior and sets you apart from another, giving you the preeminence? What have you that was not given to you? If then you received it from someone, why do you boast as if you had not received? But had gained it by your own efforts. Glory to God. Ibi nivyo Imana yabwira abisirayeli. Nimwagere gihe mukabona muri ko muraba mu mazu mutubatse, mukabona muri ko murahezagirwa, mukabona umugisa wanje wakikuje imbere n'inyuma, ntimuze kuko Imana yari bizi ko vyoroshe ko bazovyibaza. Ntimuze mwibaze muti ubutore bwanyu nibwo bwatumye muronka bino bintu. Nibuke ko Yesu avuga ngo nize nabahisemo simwebwe mwamisemo. I have chosen to give you. Nize nahisemo kubaha simwe mwahisemo kunsaba. Reka ndakubwira ikintu kimwe, vyinshi mu bigutungisha sivyo wasavye Imana, nivyo yahisemo kuguha utayisavye. Hallelujah. Nimba ari umuntu afise ingabire kanaka yaba ari art canke kwaba ari gucapa canke indi ngabire, nimba ukina umupira neza, nimba ukina basket neza, you didn't ask, ntiwigeze ubisaba Imana. God gave it to you. So ijambo ry'Imana tarivuga ngo ni kubera iki none wirata nkaho umenga niwe wavyihaye? Ni kubera iki wo kwirata nkaho umenga vyavuye ku bikorwa vyiwawe? Wibuke yuko atari kubw'ubushobozi, atari kubw'inkomezi, ariko ari kubwa mpemu w'Imana. Glory to God. What you have, you've received. Nibande bizera yuko ivyo bafise ari vyo bahawe. Man, this will change your mentality. Ibiraza guhindura ivyumviro vyawe vyose. Cette fois-ci ugomba utange uburi kuha uwaguhaye. Biratandukanye. Abantu benshi bavuga ati ndatanza amahera yanjye. It's not your money. Sorry for that. Hallelujah. Biratandukanye gutanga ivy'iwawe no gutanga ivyo wabikijwe. None ndakubaze nk'ubu wowe udandaza mu botike atari iwawe kandi hari abadandaza mu botike muri kino kibanza birashoboka. Imana ishimwe cyane. Ni ushiraho ibiciro wishaki. Canke ninye ni botike agushiraho ibiciro ashaka. Ni nko gushiraho ibiciro ashaka kuko ibintu n'ivyi wiwe. Eske arashobora kuza gutora amaheruka yamwima. Hallelujah. Singoma kubabwira ko Imana ibasaba amahera. Praise God. Muraza kunkurikirana neza. Because it's not yours. Glory to God. Now, ndagomba kureka kino kintu. Luka 11 umurongo wa 23. You are a steward in the name of Jesus Christ. 11 umurongo wa 23. Luka 11 umurongo wa 23. Thank you Jesus. Havuga ngo murabe ikintu kimwe. Ubutamperereye ko aba ari umwansi wanje, kandi udafatanije nanje kwegeranya aba asanzaje. Twiyumvire kuno murongo akanya gatoya. Ubutamperereye ko, that is good. Ndazi ko iyo verse muyizi. Hallelujah. Muga ndazi gice muvuga icarico. He is not for me is against me. Utari kumwe nanje no umwansi wanje. Niko Yesu ariko aravuga. That is beautiful. Ariko murabe ikindi kintu avuga, atavuga ngo and he who does not gather with me, engage in my interest, scatters. Ariko ubudasukiranije nanje, ubutsimburana nanje, ubutegeranya ibintu hamwe nanje, atavuga ngo muri intérêt yiwanje aba ariko arasanzaza. Umuntu wese afise ibintu yegeranya adafatanije n'Imana muri intérêt y'Imana aba ariko arasanzaza.
Glory to God. Reka uno murongo bawushyire mu gifaransa. Siding and believing with me. Mu murongo w'igifaransa havuga ngo celui qui n'est pas avec moi et contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Kandi utegeranya nanje, utimbura ngo bino bintu abivange nanje arasanzaza. Muri amplified baca bavuga ngo utabikora, udafata ivyo bintu ndamuhaye abikoreshe muri intérêt yiwanje, uwo muntu ariko arasanzaza. That's where the spirit of poverty starts from. Uwo muntu aba ariko arasanzaza. Uyu muntu azohomba kutwe kuti. Kubera iki hari abantu bafise ikibazo. You see, when your money iyo mahera yawe ariko abajere n'Imana wibaza ko ohomba canke wokunguka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo he floods you with benefits. Imana iguha karusho every other day. Wibuke yuko mu bintu Imana iguha kenshi bica mu circumstance kanaka, bica mu bihe kanaka. Hari abantu batunga kubera abandi bari mu bihe bibi. Praise God. Igihe isukari buze ari abantu baba ariko baratunga bayinyegeza kandi nkaho usanga bahari kugira baze bayigurishe yazimvye. No kuvuga yuko uko ibintu bibura niko abandi babandanye bagira gute bavyungukiramo. Crise imisi yose irafise abantu itungisha. Coronavirus, many people have made money. Hallelujah. Wobibaza umuntu yakoze Zoom has gained a lot of billions and billions of dollars. Why? Coronavirus. Bamwe bariko barivuza uyu ndavuga ati mana uyu numusi iki nigihe wampaye. Avuze ati ibi nuvuga ko basohoye amakuru bakavuga ati ibitigiri vyongerekanye muri Amerika vy'abantu bariko barapfa. Hari wundi kuri Zoom avuga ati mana glory to God. Shatala mandeba ndagushima mana wasize amavuta yanze ku mutwe igikombe cyanze kirasesekaye. Hallelujah. You see, naho uririra umuntu wawe ukavuga ati mana ndasenga ntapfe. Hari uyundi akora muri pompe funèbre ariko aravuga ati mana mu izina rya Yesu Kristo abubona ko bataza gukira barungike. So even when a man dies, nigihe umuntu apfuye ni nyishu y'amasengesho y'umuntu kanaka. Glory to God. It's an answer for someone. So ijambo ry'Imana cyarivuga ngo udasukiranije nanje igihe cyose hariho crise hari abantu babagomba bashigwe hejuru. Every day muzoyibaza Isaka yagiye mu gihugu bishwe n'inzara cyari igihugu kiri desertic bamaze inzara yari ibishe ariko wasitse acagira ivyumviro byo gufata imbuto arayibiba. Amaze kwibiba yimbuye ibiheta ngabo ijana baramuraba baravuga ati wow, kugeza bamubwira ati tuvemwo uradusumba. Let me say something. Hari abantu iyo bagomba gukora imigambi babanza kubaza it's good, ni byiza kugira étude du marché ukamenya ivyo bintu ngene bigenda. Ariko hari igihe ugenda gukora umugambi abantu bakakubwira ati umviriza dosire biga bintu ukazobikora ntuzohomba n'umushatsi bazowuma. Glory to God. Ariko mwibuke yuko mu bantu bose bahomvye muri yo business hari abandi bariko barungukira muri yo business. Amen. So kubw'ivyo nta rudanazwa na rumwe rwunguka canke ruhomba. It depends on a man. Bivana mu kwizera wajanye mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Ijambo ry'Imana ngo he who is not with me siding and believing with me is against me, and he who does not gather with me. Umuntu wese yegeranya ibintu nimba uri muri kino kibanza kandi izere ko Imana yaguhaye kwegeranya ibintu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo bintu wegeranije ntubikoreshe muri intérêt y'ubwami bw'Imana, then igihe gitegerezwa kuzoshika ugasanga uri kurasanzaza. Imisi yose Imana iguheza igihe yamaze kubona abandi bantu bagomba bakogwe ko n'umugisha wawe. The problem is you eat everything. Ijambo ry'Imana rivuga ngo you give bread for eating. Imana itanga umukate wo kurya ikongera igatanga n'imbuto yo kubiba. Ariko abana b'Imana barya imbuto bakarya umukate barabaconstipe. Glory to God. Murabikintu kimwe umukate ni produit fini y'urubuto. Ni produit fini y'iki ifarini bayikora mu ngano. Let me say ingano. Bawusekuye. Basekuye izo ngano hanyuma urabonye umukate. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo iha umukate wo kurya, niyo iguha umukate wo kurya ikongera ikaguha imbuto yo kubiba kugira ngo ntuzusonze ubure icyo utanga. Let me say something. Ibintu Imana iguheza yize, he does not say Imana irabizi kubikeneye mu izina rya Yesu Kristo. Imana irazi ko ari ivyo ukeneye mu buzima bw'iwawe.
nico gituma iguha umukate wo kurya mugabo mu vy'Imana iguhaye vyose harimo imbuto yo kubiba. Turacakundana. Gusubira mu vyagezwe ya 32 umurongo wa 15 havuga ngo ariko Yesuruni amaze kuvyibuha atera akagere yaravyibushe arasenyuka. Murabona hari abantu bavyibuha bagasenyuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaravyibushe arasenyuka acika igiseseme maze acareka Imana yamuremye akengera ca gitandara c'agakiza kiwe. Hari amaverse menshi turiko turasoma umuvuga butumwa avuga ati ahantu hari iryo zina hashira izina ryawe. Aha naho nababwira muhashira izina ryanyu ndazi ko atavyo mu kwemera. Praise God. Ni muhashira izina ryanyu. Bavuga ngo ariko Yesuruni amaze kuvyibuha. You see, this man was blessed by God. Yarahezagiwe aravyibuha amaze kuvyibuha. Mu bisanzwe umuntu avyibuha kubera ariko ararya cyane. Praise God. Muga bien sûr que hari ama exception. There are people who eat it. Hari abantu bajya ukavuga ati ivyo bintu byabije hega muntu w'Imana. Glory to God. There are people who eat and they never grow fat. Kandi Imana ibahezagire cyane, Imana ishimwe cyane kuko wabeshwa n'umutima w'ijambo ry'Imana. Hallelujah. Amen. Muri no shingiro twarahezagiwe n'abantu Imana yahaye ubuntu bwo kurya. You know, it's grace. Hari abantu bafungura ukavuga ati this is grace. Ubu n'ubuntu bw'Imana. It's not in a human ability. Sumubiri uri kurajya, it's something beyond. Glory to God. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko Yesuruni wara amaze kuvyibuha atera akagere yaravyibushe arasenyuka atika igiseseme. Ikintu cabaye nuko Yesuruni amaze kuronka ubutunzi, amaze kuronka ivyo akeneye vyose yaciye atera akagere Imana. La plupart y'abakristo nuko bibaza ko umuntu wese atunza cava ku Mana. No. Murabona twarabaye mu binjana aho usanga abantu bavuga bati ubutunzi n'ubwa Satani. Kugeza igihe abakristo batangura gusonza baravuga ati oya subwa Satani natwe turabukeneye. Hallelujah. So now when God blesses you, Imana ikuraguhezagira, he makes you a steward. Uri mu manager uri kurajera ibintu Imana yaguhaye. Ikibazo ni nukuvuga ko ikintu cyose Imana yaguhaye utegerezwa kugikora according to the patterns of God. Utegerezwa gukoresha amahera yawe sans yuko ijambo ry'Imana rikubwira gukoresha amahera yawe. Imana igusaba gukoresha ubutunzi bwawe nkuko yabiguhaye. Ni wenye n'ibintu, si wowe nye n'ibintu. Nutanga uko ushaka, utanga uko ashatse. Nutanga igihe uvyumvise, utanga igihe avyumvise. Hallelujah. Iyo uri kurafasha boro si igihe ubishaka, ni igihe abishaka. Reka gukoresha ibintu nkaho umenga ni gwawe. Sige iyo abantu ucumva ngo natse numva umenga ngo mandamuha amahera yanje. Wakoze kuyamuha mugabo si gwawe. It is God's money. Kandi nawe ijambo ry'Imana rivuga ngo ni waba umwizigirwa muri bike Imana izokuzeza, you will become a manager of many things. Imana irazi gushimira ubwizigirwa bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Yesuruni amaze kuvyibuha ijambo ry'Imana rivuga ngo yateye ibitugu Imana yaravyibusha arasenyuka. He grew fat and he forgot God. Acaribagira Imana. Imana ishimwe cyane. So when God blesses you, Imana ikuraguha ibifadika vyawe biterezwa gutwara icibutso cyo kwibuka Imana igihe cyose. Learn to give to God. Hallelujah. Murabona hino nyigisho ndikonda yigisha yamba ndikonda yigisha gukira ingwara ndazi ko abantu bavuga ati God papa. Muga ndikonda yigisha ku mafinance bavuga ati amahera yanje. Yes, that's why it's your money. Nico gituma hari amahera atagira influence y'Imana. There are many rich people. Hari abantu benshi batunze bafise ibiyega mugabo batagira influence. Do you know that there are many rich people? Hari abantu benshi who are rich bafise amahera menshi nzwi gusumbabo. Hallelujah. Eko mundabo. Wongati hari umutunzi yitwa kanakati uwo muntu ninde gabasha. Ati won hawe namenye. Ariko ngati that man is called Prophet. Mugenda muzi. Praise God. Hallelujah. Why? My money is the money of God. Hallelujah. Uze wirinde kugira mahera atagira influence ntacha maze tu simple. God gives you money kandi ivy'Imana iguhaye vyose wige kubumbwa navyo.
influence y'amahera si kibazo cy'amahera menshi cyane, ni kibazo cy'umutima uri kuraraba aho amahera ategerezwa kujya. Mu bisanzwe umugisha si igihe wakiriye amahera, ni igihe Imana ikwiyumviriye iguhaye ivyumviro vyaha amahera ategerezwa gutumbera. That's the influence of money. Icyo gituma benshi bafise amahera ariko ata influence bagira. Why? They made wrong choices. Bagize amahitamwo mabi yaho bashira amahera. When you receive money, ask God, but Imana, where do I put this money? Basi Imana ya mahera ndayatumbereze he? Uyu mugambi ndawukore gute? Kubera iki? Si umugambi wiwanje, ni umugambi wawe. Niwe wampaye amahera, niwe wampaye financement. Nimba ari wari kuri finance. Nukuvuga ko ndagomba kubikora nkuko wewe ivyumviro vyawe ivyumvira. Kandi imisi yose Imana izokurongorera mu bintu vyunguka mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Ntuzube nka Yesu. Murabizi ko abantu bavuga, murabizi ko hari umuntu aronsa akazi k'ibihumbi 200. Asambwe ati, man of God, mwungere, murabizi ko nkunda ishengero, umugabo nta mwanya mfise, ndi busy. Ati burya abantu dukoresha amahera turi muri monde des affaires. Mugana naho mu pastor ukicara ukavuga ati iyo monde des affaires ibihumbi 200 ntiyanga. Hamumaze tenda kubaza udandaza ikaranga. Praise God. Nukuvuga yuko mu vyumviro vyiwe ari yumva ko ari umuntu akomeye. Nico gituma mvuga ni no kurya amahera bisa ubuntu bw'Imana. No gukoresha amahera, Imana ibanza kwagura capacity ya gestion y'amahera. Imana ntiguha amahera udashobora gutunganya. Umugisha wa mbere w'Imana si igitigiri cy'amahera wakiriye. Umugisha wa mbere w'Imana ni gestion, ni capacity yo guconserve imigambi ayo mahera zosikiramo. Abantu batunze se abantu bafite ibitigiri vy'amahera kuri konti, n'abantu bafite ama investissement. Nukuvuga ko amahera adafise yatumbera arashobora kuba ataco yomara. Hari abantu amahera y'abatumbera ku kiyaga gusa, you understand? Munyama z'ingurube vyonyene. But say that. I want to God bless me, I will eat pork. Man. Igituma Imana iguha inzira ushiramwe amahera nuko Imana izi neza kufasha amahera ukayatumbereza mu kintu kanaka. Hari abakozi bazoca baza, abo bakozi bafise imigango bazoba batanguye guhezagirwa ku bwawe. Hallelujah. That's why God needs to bless you. Niso yituma ijambo ry'Imana rivuga ko it's good, ni vyiza ko Imana ibahezagira. Bibiliya ivuga ngo abategeka b'isi batwaza amanyama. But imagine nimba ufise abantu ukoresha umwana w'Imana wuzuye ijambo ry'ukuri, wuzuye ubuntu bw'Imana, abo bantu ukoresha babayeho gute? That means you pray for them, urabasengera, urabahezagira. You know the word of God. Ni hamwe umuntu wese agutumbereye azova imbere yawe agenda gukoresha abandi, because you are a blessed man. Kukuru umuntu yahezagiwe. Hari abantu batemera ko bahezagiwe, navyo tugomba tubishike. Hari umuntu naho yoba afise amera avuga ati ndarira, niko bimeze. Aha muri kino gihugu gabasha turapfuye. Nkubi Imana yofata nikabikore n'akarora ndiko ndatanga. Amajambo yose uvuga ikaciyakorera ngaho nyene. Uvuye guhemuka tuvuga bakaca kwaza ati none uvuye he? Ngo yango mvuye aha. Aho hantu hitwa gute? Why? Because you fear. Muri Afrika turatinya ko abantu badusaba. Mugabo nimba umuntu arinze yubaka kugusaba nuko abonamo capacity zo kumuha. Hallelujah. The greater the demands, the greater the supply. Sinzi abantu bize economy nga muri kino kibanza. Hallelujah. Uko demand ziba nyinshi ni kuvuga yuko n'Imana ipovoya nyinshi kuko there are many demands. So now, yaba Imana ikora ibintu nkuko nyene ubivuze uvuye guhemuka tuvuga turumva aya mahera ntaca maze ni nkuko ataco mfise ubwo nyene ukacusanga mu mufuka ataco ufise. Nibaza ko benshi bokwiga kwatura neza atari ko bavigishijwe na pastor. Glory to God. Turacakundana. Aha turi mu nyigisho. Tuza kuvanga aha twuzuye ukumenya mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Muraba rero kano kantu ngomba kubereka. Aha niho hari abana b'Imana benshi cyane ariko wowe nturi mu izina rya Yesu Kristo. Ndavyizeye. Imigani 13 umurongo w'indwi gushika ku murongo w'8.
Your money ndacari ku kantu kavuga kati amahera yawe ubutunzi bwawe busukiranije n'ubw'Imana. You mingle with God. Ivyo wawe bisukiranije n'ivy'Imana. That means ukungene ukoresha ivyo bintu biva ku Mana ntibiva ku vyo ushaka. Praise God. Hallelujah. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari uwifata rutunzi ataco. Hariho n'uwifata gworo kandi afise iyi zeri jambo nibaza ko Imana ryandikiye abarundi. Hallelujah. You know, turi mu bihe naho umuntu wumvira ati ufise imodoka nziza ngo oya vraiment ngo nibisanzwe si bisanzwe. Yabari bisanzwe bose babazifise. Hallelujah. Habwiye ati ufise imodoka nziza banze uhagara mu bwete uvuze gute? Ati urakoze cyane Imana ikugirire neza. Ucuvaho umuhezagiye. Hallelujah. Please, reka ndabwira ikintu kimwe. Jesus had a principle. Yesu yari afise ibwirizwa rikomeye cyane ryo guhezagira ikintu cyose kimugeze mu biganza. Hallelujah. If other people, nimba abandi bantu bariko barahezagira ibintu ufise, uvuga ati God, this is a reason why it has to increase. Nico gituma bigomba bitangure kwegegwa imbere mu izina rya Yesu. Why? Nabandi barabona yuko ufise ibintu ni kubera ari wowe wenyine utabibona. Birivuga ngo hari uwifata rutunzi ataca afise. Jewe no mwaprecia. Hari umuntu agenda mwibarabara ukavuga ati Mana yanje. No mwana waziranutse. Kumbuga sanga n'umwana aho ngaho kujya mbere. Nahari ya kugicenda. Imana ishimwe cyane. Mugabo arazi kugenda nk'umutunzi. Arazi kwifata nk'umutunzi. Yicaye mu bantu aramaze kubaka ivyumviro by'ubutunzi. Arazi kugendera muri yo mentalite. Arumva ko afise. Je préfère no muntu yumva ko afise. Kuko umunsi umwe azoronka mu izina rya Yesu Kristo. One day he will get. Why? Ariko aratambuka mwibarabara uramuraba ukavuga ati Mana yanje ukora hehe kugeza igihe akubwiye vy'ukuri vyakora. Why? Nimba afise ivyumviro by'ubutunzi. Nimba afise ivyumviro by'ubutunzi. Ivyo birahagije kugira twemere yuko Imana iri kurategura hizo bishikiza. Understand? Ubutunzi Imana iguha ntibuhagaze mu bitigiri vy'amahera, buhagaze mu bitigiri vy'imigambi. Bibiri ivuga ngo tazanura amahema, ewe wa mugore w'ingumba we utigeze kuvyara. Nukuvuga yuko Imana igomba yuko wagura ahantu abana bazoshikira, apana kwiguha abana hama wiyumvira aho bazoshikira. Sinzi ari umuntu ariko aratahura bino vyumvira. Imana iragomba wagura amahera azoshikira, hakwiguha amahera ugatutangura kwiyumvira aho uzoyashira. Hallelujah. Nico igihe cyose uri kuratambuka mibarabara. Let me say something. Igihe cyose umuntu ariko aragira meditation, ariko ariyumvira, ariko aramedita, ariko ararimbura, ariko ararema mu buryo bw'impwemu. That's how things work. Imana igomba kuguha ibintu cyuvuga ati Mana, murabizi ko ari amahera asaza abantu. Ndamaze kumva abantu bavuga ati yaronse amahera yasaza. Why? It's bigger than your mind. Ikintu cyambere Imana ikora itangura kuhagura ivyumviro by'iwawe. Kuhagura ivyumviro by'iwawe. Imana imaze kuhagura ivyumviro by'iwawe uzokumva yuko amahera nico ufise si icuri. Let me say something. You are not just a millionaire because you have millions. You are a millionaire because you think millions. Nturi umumillionaire kubera just ufise amamiliyoni. Uri umumillionaire kubera wiyumvira nk'umumillionaire. Uyu munsi ndagomba wiha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu batazi kwiha agaciro. Wiha agaciro ugenda aho abatunzi baja. Wicara aho abatunzi bicara. Naho wogura amazi uvuga ati God, I am sitting in the assembly of the rich. Nicaye mu iteraniro ry'abatunzi mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Nibikwiye kubatera ubwoba because you are a son of God. Kuba uri umwana w'Imana ntibisigura kutegerezwa gukena. No, it has to change in the name of Jesus. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yahindutse umworo kugira ngo natwe duhinduke abatunzi mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Imana iguhezagiye irabizi yuko kubwo kwizera kwawe igihugu cyose cyo bagihezagiwe. Hallelujah. Glory to God. Your money is of God. Because it's of God, God will increase in the God realm. Nimba wemera ko amahera yawe ari amahera y'Imana, Imana izoyagwiza mu buryo bw'Imana apana mu buryo bw'abantu. Nimurantahura neza. Mu buryo bw'abantu Yesu yarahagaze imbere y'abantu 5,000 badaharuye abagore n'abana.
bari bafise imikate 5 n'udufi 2 mu buryo bw'abantu. Bino bintu ntivyasoboka yuko bishobora gukwira abantu 5,000. Hallelujah. Man, I will speak spiritual things later. Ariko sindatangura ariko nzokwinjira indani mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Yesu abibonye araba abantu ingene bangana. Muri we yarumva ko ayo capacity iri kwiragwiza. Let me say something. Business ufise zitegerezwa kubinda yawe. You have to conceive. Utegerezwa ku muramaze kubona iyo umumama afise inda, iyo umumama yatwaye inda araba munini, aravyibuha. Numvise ngo ari abatavyibuha. Hallelujah. Aravyibuha akaba munini wa arafise ikintu kirinda. Nukuvuga ko twebwe murabona abantu barizera n'igihe batabona ivyo bari kubarizera. Ubonye umuntu afise inda uvuga ati wow, congratulations, ufise umwana. Ariko yakubaza ati none wewe uri umujenikologe warabonye ko ari umwana. Kubera wizera yuko umuntu wese yafise inda aba afise umwana. Nkubo usanga ikiyabuna. You understand? That means urizera ko hari umwana naho atamwana urabona. Nimba abantu bashobora kwizera ibitaboneka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibitabonwa vyayo nibwo bushobozi bwayo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu bamuzaniye imikate 5 n'udufi 2 ku bantu 5,000. Nukuvuga yuko the demands were higher than the supply. Ibyasabwa vyari vyinshi, ivyari disponible navyo vyari bikeya cyane. Ariko Yesu yakoze ikintu gikomeye cyane ngomba kukwigisha. Yesu yarafashe iyo mikate arayihezagira baraka. Mu yandi majambo yarumvishije iyo mikate gituma itegerezwa gukwira abo bantu 5,000. Yarahezaga imikate, yarayibwiye amajambo, imikate yiyumvise itangura kugwira, yayigwijiza amajambo yiwe. Yarafashe iyo mikate irumva communication y'umuremyi. Iyo mikate iratangura kuba nyinshi cyane kubera iki iri kwibwirwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Barak bisigura kuvuga neza. Amahera yose uronka, ibintu byose Imana iguha, wige kubivuga neza mu izina rya Yesu Kristo, kubibwira neza mu izina rya Yesu Kristo. That's the blessing of God. Aho ni Imana yaguhamagariye mwana w'Imana. Icyo nicyo kibanza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Hari umuntu yifata mu bworo kandi atunze. Mu musiguzi bacavuga ngo nabonye abami n'abaganwa bagenda n'amaguru, mbona inshoreke zigendera ku mafarasi. Ariko muri kino kigwa tuzotahura yuko we are the givers, we are the saviors of the world. Turabakiza isi mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana datahura gutanga. Murabona igituma ndiko ndabibigisha si kugira ngo mutange mu ishengero, kuko ndabizi ko mutotanga mu ishengero mudafise icyo mutanga. Igituma ndabibigisha no kugira ngo muhabwe ubwa mbere. Hallelujah. Nta utanga icyo adafise, right? Turavyemeranya. Nta muntu atanga icyo adafise. Mbwa ngoma kukwereka yuko hari ivyumviro by'uhabwa n'ivyumviro by'ubutanga. Kimwe kirakomanda ikindi. Umuntu afise ivyumviro byo gutanga directement arakomanda isi yo gutanga. Nukuvuga yuko ivyumviro vyiwe bira motiva ibindi bintu biri ruhande yiwe kugira ngo bize, kuko aragomba gutanga. Mugabe ingorane nuko dufise abantu atazi n'icari cyo gutanga, akoze mu mufuko ari bureau de change, akora ku mahera akavuga ati yo ya hari abantu naho yokora ku mutwe wa gasore yumva ko ari we. Praise God. Hari abantu baza mahera ku buryo akoze naho yoba ari impumi akoze ku mahera avuga ati ibi ni 10,000 navyumvise naratangaye. Hari abantu naho na envelope ayifata ayabwira ati aya mahera cyane namaze kuyamira, ukavuga ati none uri umuvugishwa n'Imana ubigenza gute? Praise God. But when you give, ikibazo tutigeze abantu batigeze bigisha mu ishengero nuko umuntu ifo ko atanga umutima wibukunze bihera mu mutima rero. They love money ku buryo hageze kwa Imana aha ivyo batanga ivyanyuma bibi. Nzobasigurira mu ry'Imana rivuga ngo wubahise Imana ivyawe vya mbere. Ugeze gutanga impuzu reka gutanga izatabutse. Ugeze gutanga amahera atanga yandi umva ko utanga nyene. It's God. Hallelujah. But there are people who love money. Kandi umuntu wese akunda amahera n'umuzi w'ibibi byose. Iyo umuntu akunda amahera cyane naho umubwira ati umviriza genda gurisha amano y'abantu tinzoyakuzanira.
Why? Because they love money. Wibaza ko ari kubera ko abantu bokwica abantu kugira bagurisha imitwe yabo. Hallelujah. Muramaze kuva amatrafiki y'abantu bagurisha abantu kugira bakuremo amafigo. Haga urafisa amahera menshi muri wewe. Amafigo yawe akugwa amahera menshi cyane. Glory to God. Bakitsa abantu kubera iki arakunda amahera kugezaho ikintu cyose kirimo amahera yogira gute yogikora kugira ngo aronka amahera kubera iki afise inzara n'inyota yo kuronka. Natwe dufise inzara n'inyota yo gutanga. Glory to God. Hallelujah. Let me say something. Imisi yose Imana izokwamiguha ubwenge bwo kuronka ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. My God. Imigani 8:20. Siziko bohadushira. Ngendera mu mayira y'ubugororotsi no hagati mu nzira z'imanza ziroranye. Kugira ngo abankunda ndabahe. Uyu ni bwenga ariko aravuga. Kugira ngo abankunda ndabahe kuragwa itunga. So, hari abantu barondera itunga, hari abantu baragwa itunga. Umwana w'Imana yatunze ni ragi, ni heritage. Umuntu atizera Kristo yatunze nivyo yarondeye. Heritage iratandukanye n'ivyo yarondeye. Heritage iri hagati y'umwana n'umuvyeyi. Glory to God. Akantu ngomba kugufasha ko kanyuma mu minota mike muyimpaye nakantu kagufasha kudasira umutima ku mahera, kudasira umutima ku butunzi. Uvuga ati none mukozi w'Imana ushatse kutubwira yuko twokwanka amahera? It's okay. Love money until it loves you. Glory to God. It's okay. Siniko ndakubwira ngo gukunda amahera, ndiko ndavuga wa muntu yumva umenga arabuza amahoro. Iyo umuntu akunda amahera n'umuzi w'ibi byinshi ucuja muri comparison n'abandi. Raba uyundi nawe yaguze imodoka nini. None we wari wibaza kuzogura imodoka zose zihari mu isi. You cannot appreciate, ntushobora ku appreciate ivy'Imana iguha uri kurakunda amahera cyane. Wama mu migambi yo guhiganwa n'abandi. Wibuke yuko naho abantu mushobora kuba mwaravukiye rimwe ntimuri ko muja ahantu hamwe mu izina rya Yesu. Naho mwamukorana urudandazwa rumwe ntimuri ko muja hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Ntusiganwa n'abantu, usiganwa n'umwanya ufise muri nose. Amen. Umwahezagiwe ntibisigura ko Imana yaguhevye. Imana nihezagira umwe ngo bisobanura yuko uyu ni yamusize hasi. Ubonye bamwe baduze, fata imbuto yawe wige guhezagira abadugije. Wumvise umuntu yaronsa akazi, so biba. Wumvise umuntu agomba gire mariage, biba. But the problem is abantu benshi afise ivyumviro ko atacu bafise. Sinzi ko mwari bwaje mu ishuri kano gakuru ngoma kukarangirizako. Hari abana babayindije, hari abana abantu nikora bahamagara. Praise God. Nimba ari murabo Imana ishimwe cyane. Kuko ndazi yuko iyo uri kuraje hadasa niyo wavuye mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo bihe bageze gusaba amahera y'ishuri. Nukuvuga ko hariho ubwoko bubiri bw'abana batariha. Je nari mu bwoko bumwe. Abana babigisha mwaca muza, abakurikira ni abana bantaho nikora. Kuvuga ko dukura mu mashuri yacu abantu hafise mentalite yo kurabundi mwana bakavuga ati wow, you are poor at your home. Babambika uniforme zimwe ariko bageze kuvuga amahera abana babatunze bashira ukwabo, abana babakene bakabashira ukwabo. Kuvuga ko azokura ari mu ishuri naho mwambara uniforme zimwe, abandi bana bamura bavuga ati ujyara arakenye iwabo sha ntaho bikora barakenye. Vous êtes vraiment pauvre. Pour que umwigisha ni wavuze ati abana bantaho nikora, hari udukaye babaha udukarata twabantaho nikora. Havuga ati none wowe warakaronsa sinakubari bakanabakubita. Ariko kimvira none ko amaze kuvuga ko ari ntaho nikora uri kumukubita inkoni hanyuma yakurehe. Iyo niyo mentalite mugiye kuraba neza isi yigisha ubukene kuva umuntu akiri mutoya. They teach you to lack. Baragwa conscience yuko ivyo ufise ni bike. Ntibakubwira ngo ubike kubera ufise byinshi, bakubwira ubike kuko ari bike. That's a lie. Ntitubika kubera dufise bike, tubika kuko dufise byinshi. Mentality of lack biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Imigani 11:28. I want to close.
28 havuga gute? Havuga ngo kuko gukunda amahera okay. Uwizigira ubutunzi bwiwe azogira gute? Azogira gute? Nibande ndasubiye kubaza nibande batunzi bari muri kino kibanza? Nka hamwe utokiriza ndiko ndigisha finalement. Hari abantu badubura mu kigwa ca mbere. Praise God. Nibande batunzi bari muri kino kibanza? So, ijambo ry'Imana nako ndavuga ku vy'ubutunzi ni vyiza gutunga kandi mutunge mutunganirwe. Bibiri kivuga ngo uwizigira ubutunzi bwiwe. Umuntu yibaza yuko bamwitaritse imbere kubera atunze. Umuntu yibaza yuko agomba yubaka urugo kubera atunze. Umuntu yibaza yuko valeur afise ari kubera atunze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo azotemba. Imana ntiyaguhaye ubutunzi kugira ngo wizigire ubutunzi. Imana yaguhaye ubutunzi kugira wizigire waguhaye ubutunzi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aravumwa uwizigira umwana w'umuntu. Don't put your hope in riches. Nico Yesu avuga wa mutunzi amaze kwegeranya ibintu byose asavuga ngo mutima wanje nugubwe neza kuko urafise ibizoguhaza byose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wakijujuwe uyu munsi ubugingo bwawe urabwako. Don't put your trust in riches. Let me say, kano mugate ku murongo. God is your source. Imana ni source ya benediction yawe. Nibande bakemera ku kantu. Imana niyo masoko yawe yo guhezagirwa. Nimba Imana ariyo masoko yawe yo guhezagirwa, iryo soko sindigera ndaribona ryakamye. Nimba Imana ndasurinya neza nimba Imana ariyo masoko yawe yo guhezagirwa iryo soko. Dawidi aragereye akavuga ngo uhoraho n'umwungere wanje. Twazovuga ati ego nivyo arandongora. Mugabo atavuga ngo uhoraho n'umwungere wanje ntaco nzokena. Erega ari abantu badakenye muri abo bantu ndimo nawe urimo mu izina rya Yesu. Kubera iki? Uhoraho niwe mwungere wacu araturongora. Ahari ubutunzi Imana irahazi niyo yaremye isi. Imana irazi. Let me say something. Nimba uri umuntu aroba uri umurovyi muri kino kibanza ugiye kuroba vuga ati Imana ndongora aho nza gusanga amafi. Glory to God. Sinzi kukomya amashiyo bari umurovyi Imana iguhezagire. Glory to God. Uvuga ati Imana ninaterera isenga ifi zose zivuga ziti urya bereka imansi turakunda urusenga rwiwe. Why? That man is blessed. Biraryose kubona n'umuntu yahezagiwe. Kubera abantu bataratahura ko Imana ari amasoko yabo. Ni ikintu kibaye cyo vuga ndapfu. Muramaze kubona umuntu arira umuntu w'umugabo. Umuntu akutse akarira kubera telefone yaguye hasi kameneka. Hagashwana tuti none ga muntu w'Imana ko tukuzi ukijijwe ufatanye mu mazose ngurazi ibintangiriye cyakugizike. Telefone yanze arayimene iseze telefone yanze. Ukavuga ati none iyo ni telefone. Yamenye telefone mugabo ntiyamenye izigurishwa muri ville. Ntizaheze. Praise God. God is your source. Nayo telefone bayimenye nico gituma umuntu afise umutima uri ku butunzi yamana umutekano muke. Yamana umutekano muke. Icyo mugimana ivuga ngo there is more to life than eating. Hari bisumu ubuzima ntibwerekeranye n'ivyo kurya gusa. There is something else. Kandi umubiri ivyerekeranye n'umubiri si ivyo kwambara gusa. Hari ibindi bisumba kwambara. Ivyo bavyita gutahura umubiri nk'ingoro ya mpwemu yera. There is more than that. Wibuke ko Imana nimbara amasoko yawe. Amasoko yawe ntakena. Dawidi yaramaze kubimenya ataravuga ngo nari muto none ndakuze. Sinigeze mbona uruvyaro rw'umugorotsi gwahebwe. Sinigeze mbona uruvyaro rw'umugorotsi ruri kurasegereza. I've never seen that. I've never seen that. Nimba Dawidi atabibonye nawe ntuzobibona mu izina rya Yesu Kristo. Aha rero ndarangije mu izina rya Yesu Kristo. Don't put your trust urondera amahera ukora ibishoboka byose wonore ama principe y'igikorwa mugabo don't love too much money. Ntugakunda amahera cyane ku buryo wumva umenga amahera yawe nibwo bwugamo bwawe. Kandi natwe ijambo ry'Imana rivuga ngo money is a shelter, but let it be that God is your shelter also.
Imana bari kugamika mu izina rya Yesu Kristo. Ugara amaso yawe. Suramwe amajambo uti Mwami Yesu, ndagushimiye ubutunzi bwanje n'ubwubaha wewe wenyene. Ndagushimiye ko uko wari urijo ari kuri none munsi kandi ari kuzokwama nibihe bitazoshira. Urakoze mpemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashi menshi ku Mwami. Turiko turarangiza, reka ndabasengera ino ntahe. Banshinga intahe mu gatondo, umuntu ari ngaha nyene yakira ijambo ry'Imana, akazi arimo amazu nta kwezi aramara. Ariko muri uko kwezi kumwe misazo nta muntu aronka promotion mu kwezi kumwe. Muri uko kwezi kumwe baheruka kumuha promotion hafi, bamwongeye hafi gice cyayo yahora hembwa in 1 month. Nagomba babwire ndatura kandi ndemeza yuko Imana isoboye kuzana ivyanyu n'umuvuduko mwinshi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura yuko mu kwezi kumwe kurahagije, umunsi umwe urahagije, amasaha 28 arahagije kugira ngo statut economique yawe ihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Amajoro 2 arahagije, nijoro rimwe naryo nyene rirahagije, isaha imwe irakwiriye kugira ngo uko abantu bari bakuzi ejo bitandukane n'ingene abantu bari bakuzi bakumenya uno munsi mu izina rya Yesu Kristo. Urashobora kuba waje ngaha uri mu gice cy'abasaba ariko usohoke ngaha uri mu gice cy'abasabwa mu izina rya Yesu Kristo. You are a manager from God. Urumuzezwa bintu mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo Imana yaguhaye muvy'Imana kandi Imana ibigwiza bihetanga abo vyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amashi menshi ku Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twarangije. Ijoro ryanyu rirusirize kuba ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.